turacyari bashasha ariko kandi tuzananye umuvuduko wo kurwanira agateka k'abantu. Turamaze kugendera amaperereza amwe tumaze gukumviriza abantu bamwe bamwe kandi turiko turagira karevizo travail kugira ngo tuzoshike hose twicarane nabo tubumvirize kuko nka perezida y'ujamwo abantu amajana 3 ugasanga yamaze 650 urumva ko ivyo byamaze kunyanga agateka k'umuntu. Mu nama tuvuyemo Genève 52e session ordinaire sur le droit de l'homme, ico kibazo baragishimikako cane nuko umuntu yoba ari wose afunzwe ifo ko afunganwa agateka aguma ari umuntu. Kandi ikindi tubimenye yuko yafunzwe uno munsi ntiyaremewe gufungwa, kandi uyu yamugirira nabi uno munsi ejo nawe kuko yomusubirira. Naho umuhungu wo muri West Africa yigize kuvuga abantu bahuje ibintu, umwe yari umuperezida undi yari umuprisonnier, barasangiye indome zitanu pepe prison perezida, baba ahantu hamwe baba muri pare, bashobora kuba muri pare akaja muri prison cyangwa ava muri prison akaja muri pare, bashobora kugenda apepera abantu indahereje n'abapolisi, yavuga ibintu byinshi basangiye. Niko kuvuga rero yuko ayo mashirahamwe yose ariho kugira ngo bagwanire agateka kazina muntu. Ico twoyabasaba na CNDH nuko twokorera hamwe nk'uko uwo muri Tunisia amaze kubivuga, bakaza baradufasha uburyo technique financier, uburyo rero usanga mu kiringo gitoya ibi byose bimaze guhinduka nk'uko deje yavuze. Ego baduhaye uko byifasha ariko hari byinshi bimaze guhinduka. Twizere yuko nitwakorera hamwe hari byinshi bizohinduka cyane ku neza y'uwo mufungwa, ku neza y'umuntu. Ikindi murabona muri bana bivuze ariko dans la justice usanga baraciye imanza mugabo bakiriye, usanga ikintu cyabo cyaraheze ngo bacanye bose barasemerera baravuga. Bikariho twe turi hanze tube ijwi ryabo kandi tugerageze kwitanga kugira ngo ntitureke umuntu umwe canke babiri ngo abe aribo baseruka umwanya wose, ariko twese hamwe tumenye yuko bajya abantu bakunzwe ni bene wacu, uburyo bamerewe n'ibitubabaze, hanyuma tugire ico twokora kubavugira no mu kwegera bose babifise kubasha, hanyuma amategeko akurikizwe. Ubu arekura bamurekure, umufungwa amenye ati ni itegeko ryahanye ndavyumva ndabitahura. Agomba nejewe nshimire rero ubushikiranganji bwateguye uko baratwereka umurongo twokurikiza kugira ngo agateka k'abantu kubahirizwe. Tuzobishikira ico gitabo cyazahaba rero tuzokiraba tuzogikorerako, hanyuma tubirindire hafi yacu n'abandi bari hafi yacu kugira ngo tubandanye gukingira agateka k'abantu. Aho usanga harimo abana batoya des innocents, mugabo ugasanga umwana ari kuri prison imyaka 5 ikibazo n'uyu muntu yacumuye iki. Nicyo ni ikibazo. Hariho ibintu mekanisme zo gutuma abo bana bava ngaho hantu. Ntabwo agira ati mama ni prison, papa ni prison. Uburyo uzosanga akuriyeyo n'uwo mufungura yogira tekave aho namenyereye naho. Rero wumva ko bigoye cyane. Hari ikindi bavuze nk'abafungwa bakamara igihe kinini, aho twacaye Gitega baratubareye yuko harabo bahamagara babonye ko babaprograme kuja kuburana agaca kwepfa kuko agira ati aha ntamenyereye cyane bonzora nkajya iyo nahora hano usanga n'abantu basizeho batakiriho canke sinzi ko nobifata. Nivyo zose tumaze kubitohoza tuzogerageza kubishira ku murongo kugira ngo umuntu agire iteka ryiwe. Kandi prison si ikibanza cyo kubamwo, oya si ikibanza cyo kuba ni n'ahantu umuntu yopfira igihe gitoya hanyuma agahinduka mu vyiyumviro, agahinduka mu bwenge, hanyuma akiyagaja kugira ni cohabitation n'abandi, hanyuma akabaho nk'uko abandi baba bagateza imbere umuryango w'igihugu ciwe. Prison yo kuganira yo gusa sekere budget abandanya gukonsoma, nibaza yuko kumbe mu minsi iza
tuzosaba natwe kamwe mugahinduka kugira ngo umuntu yivye ikigori umuntu akubise umwana ikofa agakoni directement prizo imyaka 2 imyaka 3 kumbure woboneka ibindi bihano bito bito byotuma umuntu atacoja gusizikana muri prizo kandi ko bagisha sinde zongera ko bigenda cyane murakoze cyane